nta gitangaje muri raporo kuko ibirimwo birahuye n'ivyo twari tumaze imyaka tubona leta igerageza kuzimanganya ibinyamakuru vyigenga, ivyiyumviro byose byoba bidahuye n'ivya leta. Bibaza igihe kitari gitoya ibikorwa bikorwa na leta, haba mu mategeko igerageza gushiraho, haba mu bintu ikora, byerekana neza yuko atakwihanganira namba, nk'uko ibwirizwa shingiro risanzwe ribivuga, atakwihanganira namba abo bose babwiye ikintu giteye kubiri n'ibyo leta yifuza. Kuvuga rero ko hariho amaradiyo n'ibamenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru baba bafite uruhara mu byo bita imigumuko n'abashatse gusenyura ubutegetsi, nta gishasha kirimo kuko bamwe babitwagiriza. Dusubire twibuke ko amaradiyo yugawe imbere yuko bagerageza gusenyura leta. Mu kwezi kwa kane amaradiyo yari yugawe mu gihugu hagati, RP yari yamaze kugarwa, amaradiyo yasambuwe n'abapolisi bari ku kazi batumwe n'abayoboye. Uno munsi ko umuyobozi umushikirizamanza mukuru wa Republika aza gusubira kugira kwagiriza ayo maradiyo n'ibimenyeshamakuru, nta gitangaza kirimo, n'urukurikirane rwumvikana urushize muri uko gushaka kuzimanganya ibyiyumviro byose biba biteye kubiri n'ibishikirizwa nabo muri leta. Ikibabaje cyane giteye agahinda kandi ni ukubona abo bategetsi, abo bayobozi b'igihugu baseruka mu bintu nk'ivyo, batigera baseruka abana b'u Burundi bariko baratotezwa, bariko baranyuruzwa, bariko baricwa, bakurwa mu babohero azwi, umuntu agafatwa n'abayobozi bazwi n'abapolisi cyangwa abandi bazwi agafungwa, ejo ugasanga ni kiziga mw'ibarabara. Ivyo bintu nivyo bintu bigoye, bihambaye, birenze urugero, bizogira ingaruka zitagira uko zingana ku bayobozi ba kino gihugu, ariko tubona umenga bo nta mutima uhagaze bibateye. Ibibazo biri muri kino gihugu tubisubiremwo nkuko amashirahamwe menshi abivuze, y'abarundi y'abanyamahanga. Ibibazo turimwo si uyo mukino wo gwiterabwoba, si uyo mukino witoteza uzobitorera inyishu, si ukukwicana kuzobitorera inyishu, n'ukwicara abantu bakaganira ibibazo bigatora inyishu, kuko atari uko bizogenda byunyuka. Ejo bavuga bari abantu bariko baragira imyerekano babise abagomutsi. Uno munsi imigumuko iriho kuko nta kuntu worasa abantu amezi n'amezi uriko urarasa abantu kubera bashikiza ibyumviro byabo ngo wizere ko abantu badatewe ngo bafate inkoho nabo batangure kurasana. Ibintu biriko bira mu gihugu birarenze urugero. Abayobozi ba kino gihugu niba baba bagifise umutima w'ubuntu, niba bagikunda igihugu cyabo, nibakoranye bene wabo bicare baganire ibibazo tubivemo, kuko atari uko ibintu biragenda byunyuka nta gisivye kandi twese turabibona.